amakuru nayo ndagufitiye umva nakunze umuhungu ndi hanze umuhungu nyene turakundana zarambwira ngo nze ndamurungikira amahera dukora umugambi ariko rero maze kuza mahera namuha cyajana mu zindi ndaya rero nashaka mutwumvirize umwe wese avuge uko yiyumva kimubashiye ku mutima. muhungu none mwakundanye nawe mwari mumaze gukundana igihe kingana gute? twari tumaranye ikiringo c'umwaka wose tuzinanye. hama muca murakundana muzura mubariranga kurungikira amafaranga umurungikira amafaranga none uwo mutipe ninde? Ndamuzi yo bari uwaheye byo umuntu ndashaka kumumenya ninde? Umutipe yitwa FAMBA nyene ujanze ujya mu kinywa-firo ndya nyene. Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good jemeze neza cyane ndakomeye ndashima ngaha anye imbere yanje murabona ndi kumwe n'umwigeme araryohewe cyane aguma twenga ngira ngo hamaje yandondeye arambarira ati kankeneye kashaka ko tugira gute ko tuvugana nawe have ndamuhakanya turamutse yongera tubarira akazina kiyo ni sawa data? Ni sawa ndakomeye. Ama freshere ni menshi cyane namahoro none namwe twe turameze fresh turashima ariko ndabona umubiri wawe so mu Burundi haje usanzwe uri Umurundi Umurundi kazi oya je nahora hanze wahora hanze biraboneka sha uri mu diaspora so murabona nga anye ndi kumwe no mu diaspora nga anye imbere za micro haje akazina kawe basanzwe yakwitande witwa Nanashu ndagusaba uyegereze micro kugira ijwi ryawe tubyumve. Nanashu sa wandondeye umbarira ati kunkeneye ushaka ko tuyaga warumfitiye amakuru ya amakuru nayo ndagufitiye umva nakunze umuhungu ndi hanze umuhungu nyene turakundana zarambwira ngo nze ndamurungikira amahera dukora umugambi ariko rero maze kuza mahera namuha cyajana mu zindi ndaya rero nashaka mutwumvirize umwe wese avuge uko yiyumva kimubashiye ku mutima. Uwo muhungu none mwakundanye nawe mwari mumaze gukundana igihe kingana gute? twari tumaranye ikiringo c'umwaka wose tuzinanye. hama muca murakundana muzura mubariranga kurungikira amafaranga umurungikira amafaranga none uwo mutipe ninde? Ndamuzi yo bari uwaheye byo umuntu ndashaka kumumenya ninde? Umutipe yitwa FAMBA nyene ujanze ujya mu kinywa-firo ndya nyene. ni mwakundanye hamaze arakurira amafaranga reka je sinanzi ko agomba ko yanjye nyene nawe urazi ibintu vy'urukundo yarambwira ndamurungikira amahera dukora umugambi nawe urumva ukunda umuntu niureka kumurungikira ndamubwira ati genda uzura ko ari ibi ariko ivyo twavuganye sivyo nasanze yarakoze. none yo kimara gushika no mu Burundi yaraje kugutegera ku kibuga c'indege mwarajanye basi n'ahantu asanzwe vyiwe nibirebire ahubwo biranagoye. ntirumva gushikiza isahani murigera mubonana na telefone yo ndayirondeye numva izimice gusa haba nyene ndahazi cyo gituma nyene nayo ndabituye kugira murako mudutunganiriza. none basi woba warabasi ko hazi wiwe waragiye kumuraba kugira ngo mubashe kuganira nawe muyage amaso ku maso? Naragiye ariko sinashoboye kumutora. ubisigura aguma gukwepa ntashaka ko mugira gute ko muyaga naho. none turavye nk'amafaranga wari umaze kumurungikira yoba yarashika kurangahe? yoba ngira ndiko ndagereranya arashika nko mu miliyoni 4.5. miliyoni 4.5. none mu gihe wayamuhango mukora imigambi yakubarira ko afise imigambi yihe ashaka gukora? mu bisanzwe je twavuganye yuko nyene yorondera nk'ikibanza ahantu nyene tukadandaza kugira nyene tera imbere nyene turondera ubuzima. kumbe nyene amahera namuha nawe yaca yigira mu bindi sinzi. none wewe ndakubaze nta miryango wari usanzwe ufise ino ngaha anye mu Burundi kugira ngo uzura barungikira rega hari abantu benshi baba escrow bameze uko onye bashobora kubarira abakobwa bari hanze bakabarungikira amafaranga bamaze kubarungikira amafaranga
bakayarya bakayonona ariko bamaze gushika mu Burundi ugasanga ibintu vyaho vyononekaye urumva bisigura we n'urukundo rwagukoresha oya abagenzi wenye babiziye ko dukunda ko twadukundanye kandi yaragiye no kumpresenta mu bavyeyi biwe mugabo ukuntu nanje namuha amahera byo twavuganye ntabikore nivyo byantangaje rero nico gituma nari nituye ubutungane kugira badutunganirize ariko twege rero ngaha twe turabanyarusaku akora aya mateleviziyo yiwaje nubwo uriko uratwenga twege ngaha turabanyarusaku twege duhaye nk'aya makuru nk'aya anye abantu nawe nyene ndazi FAMBA nawe nyene ariko aravyumva ngaha anye so none wewe wiyumvira nko kuri wewe gushikiza isaha muhuye na FAMBA mwomeranira gute jewe naho yoza twavyumvikana akasigurira ibintu byo byarabaye tubivugana nyene ibintu bigahera mugabo kubera guma nkwepa suba nkwepa urumva nanje ntibinezera ntibikunezera ubisigura kuvuva hanze ubu umaze nk'ikiringo kingana gute ndamaze nk'indwi zibiri umaze indwi zibiri ubisigura izo ndwi zibiri nturabonana n'umusheri wawe FAMBA oya none nk'ubu unye ndagufashe nkakujana kwa FAMBA nkabahuza nawe nkava umusimbira ko umushika umwaka amafaranga yawe hakumuramutsa basi mubaze n'amakuru yiwe oya muramutsa hamanye tukicara tukaganira mukamubaza none kubera iki nk'ubu unye uciye umaze indwi zibiri uciye uruduka kuza kuri televiziyo ukavuga yuko hari umu escrow yagutwaye amafaranga ari FAMBA nk'ubu nawe abonye iki kiganiro aca yumva gute aca yumva ko wagiye kumumara amazi arabizi ko naje ntigeze zango nandamutse ngo tuyage nico gituma rero nanje nace mbona ko mengo yangira ibintu nye by'ubusikro nanje nico gituma naciye shima kumwitwara kugira abantu badutunganirize ariko twegesha gutunganiriza abantu kuri twege n'ingorane twege kuko twege tubishira ko ahabona ahabibonye imba gufitiye amafaranga yuri indege yagiye oyangira ntaragenda none wewe kuri FAMBA wari usanzwe umufitiye imigambi yihe wari usanzwe ufite imigambi kazo gushira mu nzu turi mu rukundo nye twabiganira none nayo kumurungikira amahera uwo mugambi atawo numvise ko afise urumva yakubarira gute ko mariage ari vuba ca ni hatari biragoye ariko none nko muri ico gihe we yarakubarira basi nk'ubutunzi bwiwe asanzwe afise nyene yarakubarira amatungo afise bari mu byo sabimbwira yakubarira gute yambwira nyene kwa nkunda ashaka yuko tuzogira mariage dutera imbere nawe ndavuga ati umuntu kwa nkunze tumaranye ikiringo c'umwaka dukundanye kandi yagiye no kumpresenta ku bavyeyi kumbure tarankunda nanje camfata uduhera twanje canza ndamurungikira ubisigura uduhera twawe yaraturiye yaratumaze yaraturiye sinzi nye ariko none nani wambariye witwa Nanashu so Nanashu je na imfise ikibazo nshaka ndakubazi hayo ukuntu abakobwa mubona abantu bamaze kuba abastar nka FAMBA turamuzi n'umukinyi w'amafilme arazwe hano hose ariko mukaca mubabona bajya mukabashobokera ukaca umutangura kumwiruka inyuma ngo no kubera ari umustare ngo kubera ngafise ngizina ngo wumvi ngo ukundanye na FAMBA uca wumva menga urundi muntu ari hejuru kuri wese uko vyo byarakugendeye oya suko je byagenze we kuri wewe none FAMBA wamukundiye iki tubarire nyimba atari banga namukundiye iki none umuntu bamukundira iki ya ushaka tubarira je kunyimba bamukundiye ubustare bamukundiye ubwiza bwiwe kuko je ndamuzi n'umwatatsi biragoye ibintu byo mu rukundo biragoye bisigura FAMBA none wewe ko FAMBA vuze yaragupresence arakujana iwabo yakujanye mu rugombo ndazi ni iwabo hari ya mwamwarigeze basi kuba mubonana muri nk'ahantu nyene hatuje muri babiri mwari mumaze kubona ego bana nagiye hanze tuzinanye hagiye hanze muzinanye mumaze gupompora iryo nibanga ry'iwacu nibanga ry'iwanyu aho nanishatse kubabaza ko hari n'ikibondo biba yaranagusigiye kugira ngo tubimenye neza ko ibintu byanyu ari sho nayo nko gushika ubunye muhuye na FAMBA uca umusabiki no musabiki je no saba nimba nkunda nanje nkamukunda je sinoraba ngo ni kubera yarariye ayo mahera namuhaye
twokwicara abantu bakaduhanura tugasabana imbabazi hanyuma kundo nayo ukaba ibintu bikagenda neza apana kuguma gukwepa agira gute ngira yaratinye yaragize ubwoba yagize ubwoba rero nanashu turagushimiye cyane kuri uno mwanya uduhaye kugira tuyage nawe Famba nawe nyene ahantu hari ndazi iki kiganiro ariko arakibona ariko aragikurikirana uko kiri kose ndazi arakibona arabe rero aze akugarukira guha umutima wiwe canka gusubiza utwiwiwe mashaka kugenda mukamubwira ati ibintu bimeze uku nakaradutumye uku nuku hama mukumva icabivuga ko hama abaha nimero yanje ya telefone mukazontumako hama nkaza tukabijamwe mukatumviriza none nana nko mu gihe Famba yo gusubiza amahera yiwawe akakwima urukundo kuri wewe vyakira gute kuri jewe no vyakira uko nyene ntako murega mu rukundo ntibahata canka kwimya urukundo akakwima najya amafaranga yawe kuri wewe vyomera gute oya ntivyokunda nanje sino yamuhebera nanje mbona ko yari yankundiye amafaranga Renda gushimiye cyane nana kuri uno mwanya uduhaye ariko Famba ngiye kumurondera ndetse nzoguhuza nawe kugira ngo mubashe kuyaga vyinshi muri kumwe twumvirize ariko sariri hayige wewe abibora usanga tubariye ukaje usanga Famba nawe abifise ukundi urumva tuzokumviriza impande zibiri sawa murakoze ndumiwe